donc muri business yose nzokora iyo ari yo yose utagize investissement muri visibilité yayo utayigiriye publicité ni shite total kubera tugeze ahantu atari bimwe ndibaza uzoguma wicaye ngo abantu bazi bahagusanga kubera iki tout d'abord menya yuko ufise aba concurrent mu kanya rero hariho concurrence toi aussi utegerezwa kwerekana yuko dans tout ce que tu fais t'es unique muri ivyo rero byo kuba umwe kandi twese tuba dukeneye umuntu ari unique mu bintu ariko arakora turakeneye nawe kukubona tuvuge tuti uno munsi peut-être nakarafise iki nahonzi mugabo kubera nabibonye quelque part ndavuga ati uno munsi shaka kuja ngaha canke n'umugenzi turazi en tout cas la plupart y'abarundi barafise abantu bari hanze yego umuntu ashaka kubwira ati none shaka kuza mu Burundi qu'est-ce que je dois faire kamubwira ati urazi rero cangaha anye urabe je ucanka mungira publicité gusa ati raba ati ukabona wishimye cyukora kunukunuko Nkundira ndaguciremo ndakwibutse neza yuko dufise abahinga mu guhinyanyura ama website. Ushobora kubura ikigo kigenga, business, assurance canke ONG ukeneye website kugira ibikorwa byawe bibandanye byaguka isi ibimenya. Turahari abahinga bacu barahari kugira bayugufashemwo mu kubakira urubuga website ruzogufasha ko ibikorwa byawe bimenyekana cyane ku isi yose. So bagukorera ku giciro kitavuna. Karibu abahinga bacu baragukorera website mu masaha atarenze 48. Turabaye ikaze muze murabe byiza atahandi byari bwigere biboneka muri kino gihugu cyacu Burundi kuko abahinga bacu bafite ubumenyi atabandi bantu bafise kazi. Bano wanyiba we talk business twagarutse ni twakumenyene ariko uyu munsi kamene umunsi turagaragaza kugira ntose n'ubundi kiganiro kikaba gitandukanye n'ikindi. All right, get rich or die trying, never stop learning. Twama twiga misi yosana kuri we talk business nabazaniye mwigeme tugiye kuyaga investissement zitatu ushobora gukorera mu gihugu cy'u Burundi. Uri mu gihugu cy'u Burundi canke uri mu gihugu c'amahanga mugabo ukaba ufise agatima nkuko tukunda kubibasaba ko kwinvestisa mu gihugu ciwanyu. All right, muze kudutega amatwi turaza kugerageza kubaha ivyo mushaka. Ndamuhaye ikaze. Urakoze cyane. Twise Shadow. Abakumatira nitwa Beri nkuko bisanzwe. Murakoze cyane gose. All right, twakiriye Beri kuri We Talk Business. Tuje kuyaga ibintu byambaye cyane. Office 50 million, office 500 million, office milliard. Kavuga ni iki gikorwa nashobora gukorera mu Burundi. Twibukanye mbere yuko mu Burundi twakuze twumva kandi tunabona yuko ibintu bibiri bya mbere bigize u Burundi ari uburimyi n'ubworozi. Neza cyane. Naco cibwo dufise. Ngaka nibyo turakorerako. Nivyo tuba turakorerako bizumvikana yuko aho hantu tuba dukwiye kuhahanga amaso cyane. Mbega ni ze ntambamye abarimyi bagira donc ni ze solution baba bashaka bivanye n'igihe byensire tuba tugezemo. Ni cyakina abantu bari bakwiye gukora kigatuma umusaruro wiyongera mbere wanashima tukaraba ingene byo umusaruro kwiyongera kandi hakaba na facilitation mu bikorwa by'abarimyi cyangwa aborozi. Ariko ndibaza twaza kwibanda cyane ku barimyi. Cyane gose. Okay. So en tout cas kuri no munsi tuje kuvuga facilité. Mugabo twongera tuvuga investissement. Okay. Surtout ici au Burundi. Kubera iki mu Burundi hari umuntu avuze ati iracari terre iri vierge. Investissement umuntu wese ashobora kuinvestisa bivanye n'uburyo afise mugabo bikaca bimusaba iki kugira mindset. Akaraba tout d'abord akagira marché étude du marché kugira ngo arabe intambamyi
arabe ivyo abantu muri environnement bamusaba ibikenewe kugira ngo ashobore gutanga ce que le peuple demande. Okay, okay. Kuvyerekeye rero ivyo shataje kuvuga cyane cyane twibande ku burimi. Uburimi nico kintu cangaha mu Burundi kubera kuri basokuruza bacu niho twakura umusaruro tugakora n'ibyo gufungura. Rero nkuko arivyo byadukujije ndibaza n'ibyo bizona duherekeza mu busaza. Mugabo rero mu guterekeza mu busaza dutegerezwa natwe kuraba ukungene twogira akarusho. Ibyabaye mu myaka iheze nkuko natwe tugenda turakura niko n'ibintu byinshi bigenda birahinduka. Rero muri agriculture hariho beaucoup des opportunités ku bantu bashaka kuinvestissayo. Surtout par exemple kantu koroshe cyane gose kera twarimisha amasuka niyo twese tuzi mugabo ubu unya uko imyaka iziragenda abandi bo mu bindi bihugu barashoboye hari abatanguye kuzana inka z'amadudu ibyo birahera ubu tugeze kuri ya mu mashini. Urumva yuko ngaho onya ni parmi turavye les problèmes zihari. Ari umuntu afise uburyo no na mindset iri un peu développé ashobora kuvuga ati ngaha anye je vais tirer les profits. Hari ikintu nigeze kuvuga kuri Agaciro Media twagiye gukora ikiganiro ndavuga nti umuntu iyo kwitora akavuga nti ikibazo nzanye kiroroshye cyane rwose nkeneye umuntu akiri jeune bakuvuga atarenze imyaka 35 ampereze itoni zingana ota y'ibirimwa yarimye ataguze uzoronka bangana ni bake. Impamvu tuvuga yuko ari bake tubanza gutereza amaso mubo tugendana mubo twarukanye tugasanga nta numwe ivyo bikaca bituma kumva yuko tuvuga yuko ari bake vyihuta cyane. Mugabo hari ibintu byinshi tubifungura biva mu bindi bihugu byumvikana tubikora mu bindi bihugu kwera mu gihugu batabihari byumvikana donc ni kire tuje kuvuga ni gute rero hoba ama investissement muri ico gisata cy'uburimyi kameme tukabona yuko umusaro washoboye kwisununura na yahema na ni donc ni gute twobikora nibaza yuko ico uza kukiduha ko brief n'abantu ba We Talk Business bongere baze hano muri commentaire mbere no muri group WhatsApp no mu kuma platform yacu mu tubwirane iki kiganiro ndabona notera kiki cyumviro kingera ama investment yogenda mu gisata cy'uburimyi kugira turabe yuko ahubwo natwe hakubikura hanze ahubwo natwe tubitware hanze. Cyane. Okay. En tout cas, tout d'abord tu kwanza twigisha nigatoboye. Peut-être pas na kwigishanya duhane ivyumviro. Quand on parle ya investissement twumve iki ushaka ku investissa kandi iyo investissement yawe ikareisisa d'abord tout d'abord fais les études de marché urabe ivyo bintu ugira ukore eski aho hantu ngira ndabizanye birakenewe. Nimba ivyo bintu bikenewe abantu babikeneye gute hanyuma nawe uzoca uronka ide ukungene iyo investissement yawe ugire uzane shasha kubera ni nka innovation. Gatoye ntaguciriyemo hari ikintu uvuze mugabo kiciye kima kwimbira ikindi kintu ese umurimyi akeneye iki? Voilà umurimyi nk'ubu nyene akeneye iki? Jewe nibaza yuko mu bintu bya mbere ntidukeneye yuko abarundi tugenda kurondera isi yo mu kindi gihugu kugira tuze kubiza umwimbo umwe. Voilà. Habo dukeneye ijya se dufise tubone ingene dushobora kuyiexploiter mu buryo buri bw'uyu munsi. Mu bintu nibaza yuko umurimyi yaza gukenera araza gukenera isuka.
neza cyane donc araza gukenera isuka parce que twamaze kubona yuko amasi la majorité y'abarundi barayafise. ego Ikindi cya kabiri abarimyi baza gukenera ni imbuto. Eske turiko turarima imbuto ijanye n'iki gihe? Donc tuje kuri ivyo bintu abarimyi bakenera, ni kihe kintu bashobora kuba babura cyane, ni kihe kintu bashobora kuba baronka cyane? okay dufate nk'umurimo urabona yuko ubu unya mu Burundi twarashoboye gutera imbere. Okay. Turashobora gutangura kuja mu ma association kugira ngo tuje hamwe dushobore gukora ikintu kimwe burya anye mu kuboko kumwe kuriyaga ni kwimara ubugi. sawa bisigura yuko n'abarimo mu kanya twashoboye kuja hamwe mbega ca wiyumvira nk'iyo association ifise amahegitari angana gute, ikeneye abakozi bangana gute, igakenera amasuka angana gute kugira ngo bashobore kwiruka na wa mwanya wo kurima gukangaza kugira ngo bashobore guprepara terre. Rero ivyo onya umaze kuvuga ati ibinya bimeze uko mugabo ukabona yuko ahandi hariho des solutions burya anye amasuka ahantu abantu 100 bazokora uciye ufata ukazana za mashini abantu 100 canke 10 bazokora burya umwanya imashini zohakora azoba ari hatonya. Ariko mugabo tukiri ngaho nyene koperative canke ini person ariyangajije aragize iyo mashini komengo bizomusaba yuko aba afise plan niya kugira ashobore kuvuga ni burya jewe igikoresho mbona nkeneye ca mbere muri iki gikorwa c'uburimyi ni mashini. Ubwo ahubwo si mengo vyari kuba vyiza habayeho aba investisseur bavuga nti no reka ahubwo jewe nzane amamashini yo gukota nivyo onya. Okay. Turacari muri hahandi muri investissement turiko turinjira bisigura yuko twese turafise des idées mugabo atamahera ufise biba bigoye mugabo hariho n'abandi bafise amahera niyo mpamvu twese tugira ubumwe dufate mu unya hariho nk'abantu bari hanze kandi abantu bari hanze bobo babibayemwo barabibona rero nk'umuntu yoba afise ubwo buryo arashobora kuvuga ati okay jewe kurima peut-être si byo ndimwo mugabo objectif ni kuronka amahera hamwe no gufasha babantu babarimye ukavuga ati okay population ubu nyashaka gusibra n'abarimye abo barimye rero ucubazanira ivyo bakeneye mu kubazanira ivyo bakeneye nabo kubera atamuwaye nini y'abafise barashobora kuvuga bati okay kubera iyi entreprise ifise ama machine twebwe nta buryo bwo kugura imashini dufise mugabo kuyikotesha ndibaza nk'indwi ubwo buryo tuzoburonka. Alright, tukivuga ku vyerekeranye n'abarimyi reka ngende ngiriyeho ntanga iyi message. Hariho abantu benshi batazi yuko ikirimwa c'agapiripiri kirimo mu gihugu c'u Burundi. Mbere nagenda babwire yuko ikiro kimwe c'agapiripiri ushobora kuba wiyumvira ngo ni kakandi usanzwe ufungura kakandi ubona kimejeje haji wanyu, ariko nagenda kubwira yuko ikiro kimwe c'agapiripiri kirenza 6,000 ku yumwe. Okay. Umva ngiyo ni ide. Okay. Tuza turavuga yuko mu bintu dukunze kubona abarimyi bakenera turabona yuko hariho aba investisseur bakwiye ko investissa muri donc novuga nti amasuka atandukanye n'amasuka twakuze tubona. Ego. Amasuka twakuze tubona. Kuko byansi ntikize gihave kiba cagisata nka kumwe tuvuga ngo uko twabonye ishure rimeze muri 80 combien nuko twayibonye muri 70 combien ati niko tukiribona no muri 2026 twakuza abantu bandikisha ikaramu twakuza abantu ati n'uyu munsi niko bimeze kameme ilifo yuko igisata c'uburimyi turabingene tukiryohora ntitugwe muri ya mentalite ngo wize ngo kisuka ahubwo uwize kugira twemeze yuko yize atwereke ingene avuga no kameme je sinorimisha handi hari kurima abantu 100
harimo imashini imwe kandi usanga iguhaye production isumba yayindi. neza cyane kubera hariho n'amasuka ubonye amambe amamashini asigaye arekorda ayarima akongera kandi akarekorda. rero hamwe tworonka nk'umuntu nk'umwe canke babiri bokwiyumvira ku kantu ni ide turiko turapartage bokwiyumvira ku kantu kugira ngo baryohore ka kantu twakuze tubona muri bamwe kandi abakujije ukavuga ati babatama bahora basaza imigongo ugasanga bagenda bunamye ubwabo uri ku mashini do 1 hariho uburusho bwinshi do 1 umwanya uba muto ku donc amafaranga kuya mendeva nayo nyene iba nto ukongera kandi ibintu byawe ukavuga ati nimba imvura izocika ngaha anye ndacari ku mwanya desavantage ni nyinshi cyane nagiye ndabona hariya abantu biyumvira ngo iyo umuntu avuze imashini irima baca bumva ngo uruntu runiniya cyane ariko nabonye hariho n'imashini ntoya iza kuba niniya cyangwa ntoya bivanye naho hantu ije kuri mu gihe horoshe hari n'ibyo usanga hasaba akamashini atari niniya cyane donc ariko kakaguha production imeze neza cyane. ego na cyane cyane hariho abantu iyo uri urabumva yuko buzana imashini mengo ni ibintu binini yo yawe donc les investissements bitangurira mu bintu bitonya hama bikagenda bigakura ivyo by'amashini binini ya peut-être hanze urashobora kubibona ugasanga ni binini ya mugabo en Afrique surtout muri Kenya bujyanye ni igihugu kiri un peu avancé pas un peu kiri avancé gusumba nga mu Burundi barafise amamashini yaho amamashini akwiranye n'igihugu cabo natwebwe ngaha mu Burundi tutanguye bukebuke ntibikenewe yuko dutangura n'ibintu binini me ibintu bito bito mugabo bizima. Hari n'iyindi business nciye mbona kote yiyo nakuvuga bamwe bari tayari yo kurepara ya mashini nabona kandi kazi kabaye. Ego Ameme na babandi okuzana ama pièces de rechange yayo nayo n'indi business ubwo nyene ikiyaho. Umva business imaze kuba créée ikwegana n'urukwegana kubera urumva bisigura yuko hazoca abamekanishi bamwe mugabo bari specialize mu bintu nyene byayo mu mashine abantu bagura ibintu by'amavuta bakoresha mu mashine urumva yuko abashoferi bazi kubitwara canke kubikoresha kuvyigisha ubwene babikoresha urumva yuko n'ibintu n'abantu benshi bazoba bagire batangwe nabo kuronka ahantu bisumamo. Okay. Banonye ba utago business tubemereye twibutse yuko twabemereye business zitatu wewe ufise amafaranga ushobora kwinvestisamo. Tubabwiye tubabwiye business ya mbere reka namusabe mbere atubwire business ya kabiri umuntu wumva yuko ufise amafaranga uvuga nti mbega 2026 no yakoresha iki business ya kabiri ubona umuntu yobwira abantu. Okay. Business ya kabiri tutangiye exemple iri simple kandi cyane. Okay. Isi yo Burundi tutabeshanya turafise ahantu henshi ho kurata kandi turabona ubunya yuko abantu bava hanze surtout aba diaspora abantu baba touriste bari ngaho bava mu bihugu bitandukanye bashaka kuza kuraba ku mashuha baraba amashite ibyo onya n'ibibanza parmi dufise byo kwiratira ngaha mu Burundi. Kibazo kica kihaba ni hehe none bazoshikira he bazorara gute kubera twibukanye abantu baba businessman ba businesswoman umuntu arinze avuga ati je vais aller investir mu gihugu kinaka ikintu ca mbere ashira imbere ni security. Rero iyo business tugira tubabwire ni exemple ntonya mugabo mu bindi bihugu ihari. Fata yuko ngaha mu Burundi turafise ama maison de passage tukagira n'ama hotel mugabo ivyo onya
ntibikwiriye ku muntu akeneye kuza gukora business kuko hariho nk'umuntu ashobora kuvuga ati ndagiye mu Burundi mugabo sinkeneye ntangure gushika muri problème zo kuvuga ngo ndiko ndarondera inzu ya maison de passage wumva ngaho onya nta muntu n'umwe ubuhazi cyangwa ushika ahantu buragenda mu mahoteli uzurabaza ngo ibiciro bingana gute urumva kuko mu hoteli je crois pas yuko hari umuntu yogenda kumara yo prix un mois, 2 semaines, urumva yo bari gaspillage de l'argent. Bishika gake? Bishika gake. Niyo mpamvu dufashe hanze hariho ikintu biswe Airbnb gikora gute. Urashobora kuba ufise inzu nk'ubu nk'abantu bariko barazipangisha. Wowe uri umu investisseur ukavuga ati ok reka ndagupangire mugabo il y a des contrats zizohaba. Moi je vais nimba ari inzu uronse usanga itameze neza tuwa ukaca uyamenaje. Dusabe kandi n'aba investisseurs turi mu gihugu cy'u Burundi kandi isi gumitera imbere hamwe turonka nk'abantu bafata amazu bakayatangura kurasha kuri standard y'abandi bantu abantu bafite amahera kubera igihugu kiraryoshe kirimo inzu nziza uwo muntu rero w'umu investisseur akavuga ati ndafashe nk'inzu nka zine ngira ndazamenaje neza ndazishiremo byose intebe ku buryo uri umuntu nubwo uri umuseribateri ushobora kuvuga ati ndafashe nk'ukwezi cyangwa amezi abiri ndagiye kuba ngaha anye umva ni nko muhira nta na kimwe uzana nta na kimwe kiba gihari kubera iki uwo mu investisseur byose rabishizemo ivyo bintu hanze benshi baje bakubwira bati ndashaka unyereke Airbnb bishobora gufata ivyo bizoca bifacilita iki ingenzi kandi turazi yuko unya turi monde ya digitalisation ibintu byose bikorerwa ku ma platform aho onye uzoba utanga akazi hehe kuri waba programmeur bacu kugira ngo ushobore kweberja n'intuzenya na entreprise yawe hari ibintu bya hébergement kugira ngo ushobore intuzenya ibikorwa byawe bishobore kuba ku mugaragaro abantu bose babibone urumva yuko c'est pas en fait ni business abantu batazi mugabo hanzi baho kandi burya ubiravye irafacilita umuntu ajya ahantu atazi hari ikintu cyagutse mbese muri iyi business yo kubaka dono yuko navuga ama appartement mugabo wabo ndavuga ni inzu y'ivyumba bine ni ngiye avec une famille ubyengiye avec hari abo tuzohurira basanzwe babayo mugabo sinkeneye yuko umwe azoca agenda ubundi akagenda ahubwo tuzohurira ngaho plato yigirire ngaho ibyo ari byo tuyagireho ni plapo hari abantu bamenyereye kuba bakora business nk'enizi par exemple nigeze kubona nk'abantu bakina nka film ugasanga bavuye muri iki gihugu na timu yose bakagenda muri kiriya gihugu cyangwa ukaje usanga bibasabye ko projet bazomara igihe kingana uko abandi bantu babikunda nk'enibi ni ingenzi kuko ziba zigiye ku exploiter ama investissement mazogirira muri ibi bihugu runaka cyangwa ugasanga n'abantu baje muri investigation donc yahantu plus amafaranga yabo yingene ama business yo korerwa muri ibyo bihugu donc bikaca bituma baba bashaka yuko bashikira ahantu hari security kandi ahantu bazomara igihe mbere uko iyo business ikindi kintu kibyara imbega abantu bazine place gute kuko nibazova muri Nigeria ngo bave muri South Africa bazanye imodoka yabo bizosaba yuko abantu mu batembereza mu ma milieu touristique ahantu hameze kunuku ahantu hashobora gutuma baruhuka ahantu bashobora kuba abandi bantu bakunda ibikorwa nk'enibi n'abantu babanditse ibitabo abantu babanditse babakora ama documentaire ainsi de suite nibo bandi bantu bakunda kuvuga ni ndavizise ibihugu runaka kandi nkeneye yuko nshikira ahantu hari sekeza ikindi naco ni n'umuntu azovuga nti nzakira abantu ota nagenda avugana nabo abo bose n'abantu bayifuza yuko aza kwakirira ahantu hameze neza iyi business numvise riri très important akandi kabijya boshira muri business nibaza yuko ari cyerekana na marketing ego en fait
tubivuge tubigaruke ko chaque business wokora Okay. muri iyi monde tugezeko ata publicité utariko ata visibilité ifise Okay. donc ni chute totale. Or, Billy, wait. Subiramo iki kintu uvuze. Donc muri business yose nzokora iyo ariyo yose utagize investissement muri visibilité yayo utayigiriye publicité Okay. ni chute totale kubera tugeze ahantu atari bimwe ndibaza uzoguma wicaye ngo abantu bazi bahagusanga kubera iki tout d'abord menya yuko ufise abaconcurrent mu kanya rero hariho concurrence toi aussi utegerezwa kwerekana yuko dans tout ce que tu fais t'es unique muri ivyo rero byo kuba umwe kandi twese tuba dukeneye umuntu ari unique mu bintu ariko arakora turakeneye nawe kukubona tuvuge tuti uno munsi peut-être nakarafise iki ntaho nzi mugabo kubera nabibonye quelque part ndavuga ati uno munsi nshaka kuja ngaha canke ni n'umugenzi turazi en tout cas la plupart y'abarundi barafise abantu bari hanze Yego. umuntu ashobora kubwira ati none nshaka kuza mu Burundi qu'est-ce que je dois faire ukamubwira ati urazi rero ca ngaha anye urabe jewe canke ukamubwira publicité gusa ati raba ati ukabona wishimye cukora ukuntu kuri iki kintu cya publicité hari abantu bakunda kwenda muri business iyo uyikoze pla ukabona izo ntwara 100 million menya yuko burya publicité yateza gutwara 200 million normalement nuko business yubatse kuko ikiringo business izomara nico kiringo marketing yayo yategereza kuzoma ego hari abantu n'ikindi tubigaruke ko hari umuntu agira publicité pendant nk'ukwezi kumwe à cette période ukadusanga vyahagaze mais byari bikwiriye yuko uza urayikora uraba ukavuga ati hariho saison peut-être twayigiriye publicité bihagije mais iyo entreprise yawe izoronka kandi gashasha hariho equipe ijejwe kugira innovation muri entreprise ako kantu bagashizemo subira kandi ugire publicité kubera uwaruzi bimwe vya mbere arakeneye kumenya bidabishasha ikindi kintu naco kucerekana na publicité nimba uyu munsi muri 2026 tuvuze nka we talk business nkaba ntazoyivuga 2028 hariho umuntu uyu munsi adafise telefone ukuvuga uyu munsi ntari capable yo kumenya we talk business mugabo 2028 igihe azoba afise telefone azoba ari umwanya mwiza yuko ndamubwira we talk business kubera afise telefone afise umwanya wo kunyumva mugabo icyo gihe nzompagaritse kuvuga icyo kintu ntazoba ari capable yo kucakira kuko dufise ibintu vyinshi biriho mugabo tubaze ko byapfuye mugabo sivyo byapfuye ahubwo hapfuye publicité yacu cyane publicité je mba numva noyigereranya na refrain y'indirimbo cyane refrain y'indirimbo niko kaverse kaza inshuro nyinshi gashobora gutangura gacamwo igitero ikanagaruka sidosute donc ikiringo indirimbo inza kumara ikintu kiza kuguma cirepeta kenshi gashoboka ni refrain ikindi kintu naco nagenda babwire ngo umwana kugira ubone yuko ikintu azokimenya akora amarepetition ngo arenga 10 ku munsi niba bavuze ngo mama uzosanga yabivuze inshuro 10 kugira ngo ibyo bizotuma ku munsi ugira kanga uvuga nti yamaze kwimenya icyo agihejeje kukimenya azotandukira ikindi donc publicité si ikintu cyari gikwiye kuba mu kanya sasa cyane muri ajya ama emotion n'amashuhira ya business si hakuye publicité ahubwo publicité ikwiye no kubaho meme na ya ama emotion yaguheranye wumva atakanovera menga utagishuhiye business mugabo iki kwiye kuguma gishusha muri business ni publicité mbere reka
mu gusozera dave tukaburifingira gatoya ku byerekeranye na epargne. ego en fait twavuze cyane mugabo peut-être yuko ari cyo kintu twari guherako mu gihe twe turavuga investissement twumve na epargne surtout ku bantu population y'abarundi abarundi umengo ni ikintu twumva canke twikawusha numva turacumba tukacikawusha canke ntaco tuzi mugabo s'il vous plaît épargne ni ikintu mu buzima muzokwama mugendana tant que ushaka kuvuga ati uri umu businessman épargne utegerezwa kuba yumva iri mu maraso iri ahantu surtout sinzi yuko muhora muramaze kuraba hari abantu bijya bihugu by'Ubufaransa Angleterre Amerika usanga bari mu ibarabara bariko baravuga bati ufise angahe kuri konti mbo barakubaza imyaka tita quel âge ukavuga ati mfise imyaka iniyi ati kuri konti ufise mwangahe kacu usanga hariho nk'umwana wa 20 ans afise plus de 10 000 dollars canke 15 000 euros we nawe aho uri turafise abajene ngaha barakora sinabajene gusa hari abantu benshi bafise ubuzi kandi ubuzi peut-être benshi bavuga ngo sinovuga ngo buragayitse tuvuga ati benshi ntibarabutahura mugabo bahembwa amahera menshi exemple none turabe nk'aba bantu batwara ibintu by'amamoto burya muyaze n'abajya abantu sokre y'akazi yama arakazi nyene mugabo batubabarire tuvuge yuko baraganya amahera menshi amahera kandi par jour en tout cas uyabitse na wewe unababonye bariko baratwara zijya moto zabo ukaba 3,000 2,000 ni wo kwiyumviriye yuko par jour hari umuntu ushobora gutahana nka 150 cha wiyumvira uwo muntu ashobora gutahana 150 par jour 150,000 y'amarundi par jour wewe uciye ugira calcul ukavuga ati fois 30 jours ucuraba salaire gwa murumva en tout cas ni salaire à 6 chiffres kandi iyironka abakenya ngaha mu Burundi mugabo kacu usanga le type en question amazemwo ubushoferi bw'ikimotari abumazemwo nk'imyaka ari abantu bamazemwo nk'imyaka nka 15 mugabo ugasanga nta muntu numwe afise inzu afise parasera n'uwifise parasera ifise handi ku gatumba hamwe papa wiwe yamuha urumva yuko iryo jambo ntirirabazamo bisigura yuko ushaka kuba umu businessman hariho amahera utegereza kuvuga ati nyimba sijo ganye autant ku kwezi ndabikaye ayo mafaranga ni namwe uzosanga uri mu ngorane wikozeko urazi kugera ahantu dufate nk'ubu unya kubera kugwara n'ibintu bishika si ibintu tutegura mugabo usanga peut-être nko ku kwezi urashobora kuronka 500,000 muga uragwaye tudanko urakoze nk'imyaka nk'itanu muga uragwaye biranse yuko ugenda uronka amafaranga yo kurazi aho kuri wakarede hoho hari bitaro bidashobora kukuvura utatanze kwanza ngo ni kosho bisigura yuko ikintu ca épargne s'il vous plaît ni ikintu peut-être tutazi mugabo ahadi kirafasha kandi plus utangura kweparnya trop tôt plus bizokubwirira akamaro plus tard hari igitabo nanditse bita igitutu cy'ubuzima hari ijambo nanditse rivuga riti amafaranga aronka benshi ariko akazigama rubaki dufise abantu benshi ushobora kubaza ati uronka amafaranga angana gute ku munsi ntakubwire akabubwira ngo ndonka yandi gufungura hari ijambo bibiri kunda kuvuga ryo kwisonzesha iyo bavuze kwisonzesha mu buzima busanzwe baba bumva yuko ari kumara uwo munsi ndiko ndasa
ndasenga ndiko ndagira iki. Ariko muri kote ya business iyo tuvuze kwisonzesha ukuvuga ni okay kuri plan mfise uyu mwaka nzogura impuzu imwe cyangwa izi zitatu mfise nzogura izi nyene hanyuma amafaranga nzoronka nzokora iki n'iki n'iki. Nigeze kuyaga n'umwe mu bantu basanzwe bayora amayarara muri quartier. Ikintu yambwiye jewe nk'iyo ngiye muri aya mazu y'ababosi y'abakire ati ndashobora kuronka 15,000 ku munsi, kandi je muri principe ziwanje 6,000 ndabifungura nkabeza. Mugaca mbwiye ati après le travail banyene kakaye nako gasuni ku muhogo nako kabura. Ndamubwiye eske hari konti muri koperative muri microfinance wowe ufise nimwe ati wapi. Icyo gihe ndabimubwiye wamengo nakanda mu cumise mu ntuzenya yarambwiye ati jewe ahantu nibera n'ukuri nahantu banyihereye nibera ndashobora kugira iki ndisanzura. Ndamubwiye ni okay refreshisa rero kuba bijya 6,000 ushobora kubibika ati hanyuma inyuma y'imisi ngaho nyuma y'amezi 2 uzoba wagize iki waguze ikibuguru. Nagenda kugira yuko mu mezi 5 gusa yarafise ibuguru bingana kuri 3. Yambwiye ni kuko fisi bi maze kubika 50,000 numva umuhate none akora no mwijoro kugira ndabe yuko no kwiza 150 byo kugura ikibuguru. Ndamubwiye okay si vyiza yuko nawe uzogira ingurube 5 wozo kwibagira icyazi guhaye, ahubwo gerageza zijya uronka umwanya wo kuzigaburira hanyuma ubandanye kakazi nyene. Apana yuko uza ukigira umubosi ngo nabaye umubosi ngo no ego ati mugabo hazogera igihe umera nk'uwibagira icyazi guhaye ati kuko azogera igihe usigara ubona amafaranga ukabona y'ibifungwa byazo ayo kugira iki kuzivuza ibiki n'ibiki. Nagira ndababwire n'ababeshe hari mu kwezi kw'icumi 2025 uyu munsi duha yarambwira ni warakoze gutegekaniriza ejo ikintu gikomeye cyane. ugize ucinyibutsa en fait hariho umuntu yavuze ati être riche c'est facile, être riche c'est facile, Okay? mais rester riche c'est difficile. Urumva twese turashobora kuba abantu batunze du jour au lendemain, mais byose ni question de temps. Question de temps si uzoguma uri riche ou bien question de temps si tu vas chuter. Ivyo bintu abantu bategerezwa kuvyumva bose twese peut-être twese turagwanira kuronka amahera kubera ufise amahera en tout cas ari mu bintu bigutuma uba independent. Hariho sécurité imwe azana mugabo ayo mahera mbega ko uyaronse uzoyamarana umwanya ungana gute? Ivyo byose tutegerezwa kubimenya. Ari abantu vraiment turagwana mugabo tuze ntitugwane gusa kuronka amahera, eske nitwayaronka tuzoyamarana umwanya ungana gute? If you get money, how about your emotion? Uyumva gute? Okay. Kuronka amahera nanje nakubwiye. Donc avoir de l'argent ni moyen imwe pe amahera arazana, c'est vrai amahera arazana certaines sécurités mu buzima bw'umuntu. Mais l'argent ntategerezwa kuba ntaca gutuma yuko umenga uriko udependa ku mahera. Ivyo onye hari abantu biyumvira barabikonfonda. L'argent nibyo ni meza mugabo il faut pas être dépendant nayo. All right. Banani ba hotel business ni business zitatu twabemereye navuga yuko kame urakwiye kwicara ukaraba ingene ugizwe n'amafaranga yawe. Nakwiye kwicara kuvuga ni eske ni yete fari ndiko ndashira ko ubwejo ubundi nawe ngo narigeze kubacira umugani w'umuntu ngo yateye igiti hanyuma umwana acamubwira ati papa ico giti uteye ufise imyaka 80 eske ivyamwa byacyo uzobigegera. Yamwishuye ijambo rikomeye ati nanje ivyamwa nariye
nkishyika ku isi si ibyo nari nateye n'ibyo abandi bari bateye ati ndiko ndakora ku bw'ejo abandi alright reka tubasezere twari kumwe na Beri sinzi akajambo kagasunika rugi ibabwira ego mbore gatonya tugira tubasezere tugira ndababwira kandi kanyuma business yanyu twabemereye 3 on a parlé que 2 ya gatatu twese turamese sibyo none hariho abantu nka jewe n'ukuri ndivuga hageze komesa n'ingorane bibazo pana bukebuke kubera hariho n'ibiki imagine wiyumvira akantu gatonya ukacuzana akantu ka lavage de linge nta bindi urumva kantu kari simple kandi ukagiriye publicité bikwiriye en tout cas abaseribateri bo gukunda cyane wonderful bisigura yuko en tout cas tout d'abord mu kubasezera turabe ukuntu two kwiga donc on doit apprendre aho tugeze hose on doit apprendre ibyo turimo byose on doit apprendre kugira ngo ejo canke hirya y'ejo uko wari uri ntabe ariko uzobumetse bantu bari bawita business nkabasezeye nzomubagarukanira alright ciao